amajambo yanje mukama utegere ibyo ndiko ndakuganyira. Kirutsa umutima wawe ubwira Imana ibyawe, yiteguriye kukumva, yiteguriye kukumviriza, yiteguriye kuguha ibisubizo mu byo yizamba. Reka kuburana n'umutima kubera ibyo udashoboye. Reka kuburana n'amarangamutima kubera ibyakunanije. Isunga itegeko rya rudasumbwa, ushingire ku gaciro uhaye ijambo ry'Imana, ushingire kuri uyu mwanya turi kwigina imbere ya altari nyiranda y'umukama. Wibuke ko Imana igira neza byose, wibuke ko Imana ari iri hejuru y'ibyo ukeneye byose. Uce wakira ituze, tuzamukane kuri uyu musozi mweranda. Turi mu izamu ry'indwi, turiko turasozera umunsi. Ntuwusozera n'inzara n'inyota, usozere wumva kuri imbere ya nyene ububasha, umubyeyi Rukundo Kigongwe, Imana idahemuka, Imana idahwera, Imana itibagira, Imana itirengagiza. Bwira Imana kari ku mutima wawe, bwira Imana kabakiye amarangamutima yawe, bwira Imana ikiruhije ubuzima bwawe. Gutwa amajambo yanje mukama utegera ibyo ndakuganyira. Mu bugabo bwawe, mu bukenyezi bwawe, mu busore bwawe, mu bwigeme bwawe, mu bugwayi bwawe, mu bukene bwawe, mu bukristo bwawe, mu ntege nke zawe. Asama n'akanwa kawe ubwira Imana iri ku mutima. Niwinyegeze, izi byose, ibona byose, kandi ishoboye byose. Tega ugutwi amajambo yanje mukama utegera ibyo ndakuganyira. Ganyira Imana muri uyu mwanya. No wawe. Gutabaza mukama mwami wanje Mana yanje, kuko ni wewe ndiko ndatakambira mukama muri uyu mwanya. Mu gitondo wumvise ijwi ryacu tugutakambira, ku muhingamo wumvise ijwi ryacu tukuborogera.
gitondo wabibonye ko twakwiteguriye Mukama, n'ubu imbere yuko turyama, imbere yuko dukora iki canke kiriya, twiteguriye kubana nawe, kwibera mu bubasha bwawe Mukama, kuko dutunganije imitima yacu kugira ngo twitegurire kuzana igisubizo ku byo tugutakambiye, ku byo tukuzambye. Imitima yacu iratuje kuko tuzi kuri Imana itatwirengagiza, iratuje kuko tuzi kuri Imana idakehanirwa, uri Imana itirengagiza uwuyirondera, uri Imana ishingira ku mwete umukristo agira wo kuyirondera, nayo ikagira umwete wo kumusanga ngo muhezagire. Mukama, turagukunda kuko uri Imana itwitayeho. Turabizi yuko udakunda umutima uri mu bubisha, turabizi yuko udakunda umutima uri mu amahane, turabizi yuko udakunda umutima uri mu bugome, turabizi yuko udakunda umutima uri mu bwangushi, turabizi yuko udakunda umutima uri mwamanyanga, uri mu inzira zibiri. Twahisemo kuza imbere yawe kandi twasize byinshi. Hari abasize ububare bwari kubanezera, hari abasize ibiganiro, hari abasize amarigara yari kubatwenza amarangamutima yabo akabaraja hejuru, hariho n'abasize imibabaro bazi imbere yawe, bitunganirije imbere yawe atari uko basize ibitunganye cyangwa bakikijwe ibintu bitunganye. Mukama, dutunganye kandi dutunganirize, tugirire neza ubwoko bwawe, wumve gutaka kwacu, wumve gusenga kwacu, uduhezagirire imirimo y'amaboko Mukama, kandi ijambo ryawe rigwire muri twebwe. Ntabwo uri Imana ikunda ububisha, twitwikirije amaraso y'umwana wa Yesu Kristo Mukama, twitandukanije n'icyitwa umuvumo cyose Mukama, twitandukanije n'icyitwa ubugome cyose Mukama, twitandukanije n'icyo cyose gisuzugurisha izina ryawe. Duhembura ubwoko bwawe, utugirire neza. Turabizi neza ko ikibi kitaranga iwawe, niyo mpamvu tutaje dukenyereye ku bibi, ahubwo tuje twiyejeje ibibi. Turabizi yuko abanyabwibone, abanyabwishima, abanyeshyari bataragama imbere yawe, batagira amahoro, batagira agahengo imbere y'amaso yawe. Twitandukanije nabyo Mukama, abacu bakibigenderamo cyangwa bakibigendana, bagirira ikigongo n'abavotore ku nema tuje kwakira muri iri joro. Mukama, turazi yuko wanka bakora icyaha, ariko iyo icyaha twitandukanije nacyo uduhindukiriza ko urukundo rwawe rwuzuye, rutwereke nyagora ku ngoma, uduha umugisha wawe. Mukama, Bibiliya iravuga ko utikiza abanyakinyoma, tugirira ikigongwe kuri aho hose tugendera mu kinyoma, tugirira ikigongwe kuri aho hose tugendera mu bwiyorobetsi, tugirira ikigongwe kuri aho hose tudaha agaciro ijambo ryawe. Mukama, turazi yuko utikiza umuntu yicana kandi w'uburyarya, kandi ugasesemwa n'umuntu w'ubwiyorobetsi. Abacu bafise ubwo bugome
turagusabye ubagirire ikigongo n'abaturana umunezero muri uyu mwanya. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, kukubera ubuntu bwawe bwinshi, kukubera impuhwe zawe nyinshi, kukubera urukundo rwawe rwinshi rumwe rwagutuma utanga umwana w'ikinege Yesu Kristo, kugira ngo umwizeye wese ntapfe rubi, ahubwo ahabwe ubuzima budahera. Ubwoko bwawe tukwishikanyeko, ubwoko bwawe turakwiyeguriye, tukweguriye abacu n'ibyacu, ibyatubabaje n'ibyatunezereje, ibyatunanije n'ibyo twashoboye. Tuje kwinjira mu ngoro yawe icese, nawe niwinjire muri twebwe icese. Duhinduke barumuna b'umwami wacu Yesu Kristo n'ingoro za mutima wawe mwera ndakorera muri twebwe. Tuje gupfukama, tuje gukubita inkoro hasi n'icyubahiro cyinshi, kuko tuzi ko iri Imana rurema, tuzi ko uzi kurema ibintu bishasha kandi bizana igisubizo ku bibazo byacu. Dawe tunezereza ubwoko bwawe muri uyu mwanya. Duhisemo guca bugufi kandi tubikore twerekeje amaso yacu ahari ingoro yawe nyeranda. Mukama, iri joro turagusabye tuyoborere mu butungane bwawe, kuko ni honyine dushoboye kurokokera. Mukama, iri joro turagusabye udushire iburyo bwawe, ni honyine dushobora kurokokera ibitero by'abansi bacu. Mukama, nuringanize inzira yawe y'uruhoza imbere y'ubuzima bwacu. Turabizi ko mu kanwa k'ababisha atakigorotse kivayo. Turabizi ko mu nda y'abagome huzuye ububisha. Turabizi ko imihogo y'abangushi ari imva za Sani. Turabizi ko abanyabyaha bose bafise akarimi gasosa. Twitandukanije nabo kugira ngo iri joro twemerwe imbere yawe kandi duhezagirirwe mu nyonga zawe. Ijambo ryayo barabibwiza wowe nyene, ntubacire kwiteka, ahubwo ubagirize igicumuro cyabo kandi ubafashe bagira impinduka. Imigambi yabo ibatakarane. Kubera ibicumuro byabo byinshi ntubahebe ngo nuko bakugararije. Amaraso ya Kristo n'abatwikira beze, tubizi neza kuri Imana ihindura ibyase guhinduka. Twebwe abaguhungiye ko kuri uyu mugoroba, nutunezereze, nudutunganirize, nuduhe guhimbarwa, utubere inkingi n'inkinzo, utubere urutare dukura mu bwiza bwose dukeneye, utunezerereze muri wewe, kuko dukunda izina ryawe nawe ukundisha amazina yacu. Erega ni wowe
mukama uhezagira intungane zose, ukazihunda imigisha n'imihezagiro, ukazihunda ubuntu, ukazibera inkinzo. None rose mukama nuduhambarire ugishavuye, nuduhane ugitwawe n'uburake, dukize urinde amagufa yacu guhinda agashitsi, kandi imitima yacu uyitandukanye no gutetemera. Mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo niho turi kugira isengesho. Mu rubavu rweranda rwa Yesu Kristo niho twishije kandi niho dushije n'ubutunzi bwacu. Ntacyo dutunze usibye ijambo ry'ubuhanuzi ridukura mu bwiza reka tugeza mu bundi. Ibyiyongereye ku butunzi bugaragara mu kanwa nabwo tuwishije muri we kuko ntitwakujyajyanisha. Kugira ngo tubambugwe, utotezwa kugira ngo tugire agaciro, ubabazwa kugira ngo tunezerwe. Duha amahoro Yesu, duha umugisha Yesu, duha urukundo Yesu, twagurira imbibe Yesu, duteturure mukama. Iri joro dukingira urupfu n'impanuka zago. Iri joro duteture dukure mu minwe y'abagoma, abarozi, abangushi n'abakenzi. Iri joro duhamagara meza. Ejo tuzobyuke dufise igikundiro, ejo tuzobyuke tuyobowe na mutima w'umweranda. Kama Yesu turabe byiza kuko twagusenze, udutegurira amasezerano mashasha yo muri uyu munsi mushasha tugira twinjire. Mutima w'umweranda tuyobore, inema yawe muri twebwe igwiriye rwose, ubutware bwawe butube uko ijambo ryawe riduhembure twebwe abana bawe. Urakoze uri mugira neza, urakoze uri mushobora byose. Sengeye abagwaye muri uyu mwanya ngo bahabwe umunezero w'ubuzima. Turabizi neza yuko iyo umubiri uri kurakurya, iyo umubiri ubabaye, biba bigoye ingene umuntu atuza mu mutima we. Turabizi neza yuko iyo umuntu aryamye atagira sekita, atagira umutekano, atagira amahoro, ahari amahane, aba ari mu muroho w'ubuzima. Iyo umuntu aryamanye urupapuro rumurega bucaja muri sentare, aba ari mu muroho w'ubuzima. Iyo umuntu aryamanye urwandiko rumurega cyangwa rumubengesha, aba ari mu muroho w'ubuzima. Iyo miruho yose mpagaze mu 11:48 turayikuzanira. Yitwikorerere Yesu, yitwikorerere mukama. Tuvunjire uduha umunezero, tuvunjire uduha amahoro, tuvunjire uduha ubudahangarwa, tuvunjire utwemere, tuvunjire utwemeze, tuvunjire udutweze, tuvunjire uturinde kubabara kandi twagura imbibe. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo umukozi mwiza, nakiriye igisubizo mu bibazo byacu byose. Ngagushimira ko watwumviye ukatwumviriza, kandi ngagukengurukira ko n'ibindi byinshi byiza ugiye gukora mu buzima bwacu kugira ngo duhimbagwe. Amen. Tugiye gucurarangira umukama ibyiza byawe uturonkeje, ikimenyetso cy'uko dushimiye ko ibyo twagusabye byose ugiye kubituronsa.